N'umukobwa afise bwa bumuga bavuga ubumuga ngendanwa novuga ko ari ngendanwa bwo guhuma. Gogo ntabona ariko Gogo akora ibikorwa byinshi bitandukanye kurusha n'ibyo umuntu abona ashobora gukora. Mbega Gogo byagenze gute? Gogo Gloria mubona nga nabwo ari karababona ariko Imana irababona. Ndivuga navutse nk'abandi nyuma ni retrouver un jour ntabona, c'était en 2018 le mois de mars, c'était le 12. Hama ndabiba mu myaka 6 yose hama nasanze yuvunitse hari umugani babonga ubu ngiyuvunitse ngumenya gucumbagira. Nivuga muri ubwo buzima bwose nayibayemwo kumesura ndigisha kugorora mbere Imana irangira irampezagira ndagura na ferraho passé yiwanje nshobora kuza ndigororera. Ihangure ya office nirihe ryo kuririmba? Jewe kurimba gushika Yesu agarutse kubera Yesu ataraza urufugoza mfuye canke Yesu aje aziza ryari none even right now ashaka turinganye. Wewe bwawe ntumiye ndashimiye n'uburongozi bwanyu since ubwiye gentleman hariya cameraman ari no ari sinzi I don't know. Unaremewe nukugutazira kuko ari wewe wenyine ubibereye itona. Hello bakunzi bacu Vio Dreams, ndabaramukije aho muherereye hose, bimeze neza bitameze neza byose ngushima Imana. No mushobora kubyuka neza ejo ukabyuka bimeze nabi ariko byose n'amateka, cyangwa no mushobora kubyuka bimeze nabi ejo bigahindurirwa amateka. Hama no munsi nko mubibona turi kumwe n'umutumire n'ijyambere tumuzanye aha kuri TV wacu, ariko n'umutumire asanzwe akoreshwa ibiganiro cyane ndibaza muramaze iminsi mumubona cyane ku ma TV online atandukanye, ariko no munsi twashimye kubazanira no munsi hari ibindi bishasha twoba twamuronse ko cange hari ayandi makuru ushaka kumenya utaruzi. Hama nko mumubona muramuzi mwese yitwa Gogo, ariko turaza kumuha kanya abanze yidondore. Karibu Gogo. Murakoze. Urashaka kubwira amazina yawe mwidondoro abariko baradukurikirana? Ndabaramukije mwese muko muradukurikirana kuri Achieve Your Dreams. Guys, ndabaramukije cyane wherever you are. Ndabaye mwiba canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amazina abavyeyi banyise ni Bigirimana Gloria nako nitwa, ariko akunda kumagara Gogo. Gogo naka abbreviation ngira ngo okay. Gogo kuba takuzi woba mbega Gogo ninde? Gogo ni jewe. Akora iki? N'umuririmvyikazi wa gospel, n'umurundikazi et puis n'umwana umwe mu bana indwi abavyeyi bose. Yego nje ndi mukuru mu muryango. Ariko dusigaye turi batandatu. Yego hamba mu Burundi rero kandi nkaba ndi umwigeme ndi umukobwa. Uri umukobwa? Mbega itandukana ry'umwigeme n'umukobwa niriye? Umwigeme en fait umwigeme urumva ni umuntu aba akiri en tout cas selon moi simave mugenda ngaho ngo gusobanura ibintu bitari ivyo. Umwigeme kuri jewe ni urya muntu aba akiri moins de 18 ans. Hama umukobwa de 18 ans 18 et plus ni kuvuga abageze gukobwa ashobora gukobwa bikemera ko selon igihugu cyacu kumva bahera kuri 18. Kuri jewe umukobwa cyamvuga ati n'urya muntu leta yemeza ko ashobora gukobwa kuri 18 ans kuduga. Yego kubw'ivyo ndi umukobwa. Okay, bakunze Vio Dreams mutibage kugira subscribe na comment ko murumva natandukanye ry'umukobwa n'itandukaniro ry'umwigeme. Umwigeme n'umukobwa biratandukanye, ico kituma ndayimubajije kubera yavuze umukobwa ahandi umwigeme. Hama tudatevye Gogo muko muramubona ngaha. Gogo n'umukobwa w'umuririmbyi nko yavuze umuririmbyikazi kandi n'umurundi musanzwe mumenyereye ku ma TV atandukanye. Rero Gogo twamuzanye ngaha kugira ngo ashobore
kutubwira ngene ubuzima bwiwe bwagiye buragenda ariko mu yandi majambo ati ariko arahumuriza abandi bafite kwihebura. Gogo n'umukobwa naye nkamvuge n'umwigeme ko Gogo n'umukobwa afise bwa bumuga bavuga ubumuga ngendanwa, novuga ko ari ngendanwa bwo guhuma. Gogo ntabona ariko Gogo akora ibikorwa byinshi bitandukanye kurusha n'ibyo umuntu abona ashobora gukora. Mbega Gogo byagenze gute? Ok, juste kubera mbagije ikintu kijyanye n'ubuzima. Bon, ndashobora kujyanisha na carrière, muga carrière ndashobora yo kuririmba, ndashobora kuyihozaho gato kuko kenshi je ndamvuge afite n'ikintu mba ndiko mvuga ati nakode, ariko mbagije ku kijyanye n'ubuzima. Ni kuvuga Gogo Gloria mubona ngaha ntabwo ariko arababona ariko Imana irababona. Ni kuvuga navutse nk'abandi, nyuma ni retrouvé un jour ntabona, c'était en 2018, le mois de mars, c'était le 12. Hama ndabibamo iyo myaka 6 yose, hama nasanze iyo uvunitse, hari umugani bavuga ngo iyo uvunitse ngo umenya gucumbagira. Ni kuvuga muri ubwo buzima bwose nayibayemwo, hari ubuzima bamukabona ko aha nyene negerezwa gukora ibintu atari uko ngo base kubigukorera, ariko akubona kwera umuntu araruha mu buzima. Mu buzima umuntu araruha, ntazokwama gukorera ikintu kuko kiragoye. Nta muntu yokwama akakujana muri douche canke agutwara muri toilette, kandi avuge ko nuko bivuga. Nta muntu yokwama akatora ikiyiko ngo ariko arakufungura ngakurisha, cyangwa umuntu yamarika kumesurira ngo agugororere abantu, umuntu araruha. Ibyo rero nabitahuye kare, ntangwe kubona utuntu tumwe tumwe, cyamvuga ati ifaleke nigisha ibintu bimwe bimwe. So aho rero byatanguye ndigisha kumesura, ndigisha kugorora. Mbere Imana irangira irampezagira ndagura na ferraho pase yiwanje nshobora kuza ndigororera, ndigisha kumesa jewe nyene nkamenya ati nivyo nubwo impuzu ntayibona, ndamenya ko nza kuyimesura ku maboko. Umva impuzu nkamenya ko kuva ko nari byamfashe ngiye kurangiza amashuri sigaje umwaka umwe, ndamenya ati ndamesura ku maboko, ku maguru canke mu izosi, ahantu ashobora gufata ubuca canke mu ino mu kwaya, camenya kuvyigisha uko. Hama nyuma ndamenya ati muga nivyo garukiraho ko nahisanzwe nshobora guteka, nkamenya koza abatoyi banje nkabaryamika hivyo, kuko ndi mukuru muhira narigishije guteka. Nta kintu kimwe nashobora guteka, haba n'ubugari ndashobora gucumba, ukamenya aho ushira ubugari ku isahani. Ego, kandi nkamenya n'ingenda gukora ku isafuriya nkabwira je sishaka kuvuga je ndakora nyene mu makara no gucana imbabura nkoresha burya buti wacane bwa Gaveria, ndashobora gucana. Yego byose mbona ari Imana ibimfashamo juma, sinovuga ngo n'ubuhinga bwanje, ahubwo ni kwa kuntu uvunika ukamenya gucumbagira, hama Imana nayo ikaca ibikoreraho. Juma n'ubwo buzima mbayemwo, kiretse nibaza ko umuntu atabona nta kintu numva jewe ansumbije, ariko kirahari kiretse kubera aragenda we ntibamufata ukuboko, ariko nanje ndinda kubwira umuntu ati mfasha kugira nje ahantu kanaka, si no kubikorwa byo mu nzu, vraiment gukubura, gukoropa, koza ivyombo. N'ubu naje nganije kuko nkokoze ibikorwa nyine byo muhira. Kuraba mutoyi wanje deja mpera dise umubebe, kuraba umwana wo muhira mutoyi wanje afise inane, kumuhindurira pampers, byose ndabishobora. Urabishobora? Yego. Mbega umenya gute ati iki gikoresho kirahari kandi ndagitore ndagikoresha ndagisubiza? Iki kuko deja nk'ubu muhira nkigwara naciye mva muhira, izo 6 ans nadimaze mba ngaha i Bujumbura. Mais maintenant simba ngaha, mba ahantu bita mu Gweza. Juste uduga campus kiriri cyane ku bumwe, uduga campus kiriri hakurya yaho hari quartier yitwa mu Gweza, naho nyene ntuye niho ku bavyeyi, nahantu nakuriye ndabizi byose. Akabati kari ngaha, intebe ibikombe biba ngaha, amasahani aba ngaha, amazi aba ngaha, ni kuvuga ndabizi kandi nakuze nitaho batoyi banje ndabizi. Et puis hino namaze kwashika nkiba mu Kinama, naho nyene naravyigisha, bisaba une somme 2 jours, 2 à 7 jours manamenye
ati nca ngano ngaha yego. Okay, mbega gogo ubwo bumuga bwatewe n'iki? Bwaje gute? Navyo nzi. Warabyutse usanga ntubona? Byamfashe ndi ku ishuri ni histoire ndende nashobora kuvugira gusubira kuyivuga ko intera comment dirais-je intera comment muri je intera umubabaro kure cyane gusa nagenda kubwire ko hariho benshi urushije babona ko hari benshi badashobora gukoropa kandi babibona ko bo iyo ushaka kubivuga uko mugabo twebwe turagira ka kantu ko kwicuza ubuzima pourquoi kubera iki pourquoi moi why me rumbi ntikibura kuri twebwe numva si ofisi nukuri ntikabura kuko nkino munsi hari igihe ushaka kuba ukabura akantu kagacavuga ati nk'ubiyoba nari mbona nari kuba mba nakabonye cyangwa mba ndikuba nacikoreye cyangwa iyo mbona nari kuba nijyanyanuka nakurumva ugasanga bikubigumamwe ariko tubishimira Imana muri byose comme la Bible nk'uko Bibiliya bitubwira ngo dushime dans tout et partout. Ego mu bikomeye no mu byoroshe tuke gushima Imana. Ego gogo nje ndabona waje wambaye neza waberewe jewe kino nshaka kumenya niwe wiyambitse eski ako kantu ko mu mutwe ka jini yo kanzu yawe wabimenye gute? Aka kantu antuka nibaza ko imyaka maze ntabona nicyo kamaze nakakera gose ndakazi kari rouge ndibaza ego nagwaye ndagafise niyo kanzu oya iyi kanzu ya oya impuzu nagwaye nambara ntizonkwira oya none nagwaye ntonze cyane ari mu modo 50 ariko ubu ufite bingahe? oya ubu nasubiye inyuma. Wasubiye inyuma? Ubu nasubiye inyuma nasiye kuri ubu nasiye kuri 70 ni sawa. Ko ari byinshi none oya ukiri umukobwa no nivyo birashya rero nafise 50 y'abakobwa bizonera ko waguterura abantu inde bizonera ko umugabo waguterura kuri iki sasa oya abahungu bose ashaka kuba ari umuhungu afite 60 kg cyangwa 50 kg agatwara umukobwa none Kigingi na Marine n'abaranganye ibiro Marine ntasi munini ariko Kigingi ntiyoterura Marine ubizigute nabyo nibaza Nje gituma bavuze ati arabahungu bakunda abakobwa bavyibushe arakunda abagereranye arakunda abonje arakunda bagufi arakunda barebare arakunda abirabura arabakunda abinzobe urumva hari n'abakunda babona abakunda batabona. Okay, icyo niko ndashaka kumenya ukuntu waciye umenya ati aka kantu karajanye n'ikanzu cyangwa iyo kanzu warutse ko irimwe akaho. Oya nukuri nubambeshe ntuzi kanzu wambaye ngenisa. Oya ntayo nzi vraiment nzi gusa ko narayimesuye ico nzico gusa barambwiye ukuntu iteye kumenya irimwo sinzi ko turongo dukikama sinzi ko tumanuka sinzi ko muri kimwe muri swati turamanuka cyane turakikama ivyo tubarabimbwiye mugasi shaka kumenya makuru yarimo ivyo oya nubambeshe gusa tugiye nko kugura barambwira ati iyi tukuguri umba ndashaka kubwira umuntu mperekeza kugura impuzu tufata Imana yampezagiye ndashaka kumubwira ati ngomba undondera impuzu ndende cyane ndagoma impuzu igereranye urumva akancagurira yakacambwe harimo amabara yana kuko impuzu urumva abakobwa ari gesa nka dusi impuzu zimwe zicumi urumva 16 ugasanga ntushaka kuzimenya zose ku mutwe gusa impuzu zanjye maradyizi gusa nubwo ntumenye amabara yose muga nkoze ko ndamenya ati iyi fise iyi ni sate iyi ni bazin canke iyi ni soie canke ni bon ainsi de suite. Okay, Google, twinjire mu by'uburirimbyi. Bavuze kuririmba gospel. Ego. Hari abari ko badukurikirana batari babizi kuri umuririmbyi. Hari abari ko badukurikirana bataze ati mbega aririmba secular music cyangwa aririmba gospel. Yeah, ndimba gospel. Urimba gospel. Mbega byatanguye gute? Byatanguye ryari kugira uyumve ko utangura kuririmba? Okay, bon Dieu dès mon enfance kuva ndi umwana narimba muri Sunday school ndaje mu bana cyangwa wa jeune jusqu'à maintenant ndimba wa jeune sinigeze mpindura en tout cas nabikuriyemo yego kugira utangwe kuja muri studio byatanguye gute byavuye kuri Masterland yateguye She muri Master Music nanje ngenda mvuga nje guparticipa mu gico gihe nari ngwa nyuma ndagenda ndasaba mu melody niho nahasanze ndambwira mvugire kwa Master aramvugira biracamwo then hitmaker acakora umuti ndirimbo yitwa Humura. Humura yego iri kuri Gogo
ni channel ya mbere yanditseko Gogo Gloria gusa Gogo Gloria ihumura ariko channel ya kabiri wandika Gogo Gloria Bigirimana hari kwitwa Uzomoza amarira hamwe n'ineza hama iyindi ya mbere ni Gogo Gloria gusa handitseko humura na gutabarwa. Bakunzi bacu Vio Dreams tugenda dushigikirana niko murumva ko afise n'indi mpano yo kuririmba kandi si benshi bafise impano zo kuririmba bari muri ubu buryo si benshi bashobora kubona ko boja mu kindi gikorwa bari muri ubu buryo hariho benshi baca bagenda gusabiriza Gogo kubera iki wowe utagiye mu gusabiriza? Bon. Ndagikojeje ko hariho benshi baca bagenda gusabiriza ngo kuba batabona sintwenze babigize mugabo nukuri jewe nubwo naburi ivyo mfungura nubwo naburi ivyo nambara koko narabibuze ariko si ubu mvuze ngo ivyo nambara ni kuvuga iki nuko nageze ahantu nkabona ko simbwire mama ikibazo mfise kubera iki Olieke ngwara hama ngo nonde naragwaye nongira ka kabiri gatoya nkambara impuzu kacitabuka ariko nkatinya kubera mama yamvugije cyane nkatinya kumugira ati mama ngurira impuzu nkaca wanga kumusesa gute kubera naratinye bamvugije ku mahera menshi urumva mvuze menshi ni amahera arengeye uburyo tuba twebwe tuba muba mufise bwa buryo tuba burengeye ubwo twe twahora twifashisha muhira nkaca ntinya rero nkaca nguma muhira ko tutabana na mama nari naravuye muhira nkaca nguma mpoze sindamubwira rero impamvu rero nari nifashe ku munwa nibutse ko nahoze ndabyi mvuga ati ariko gamara jewe nyene nandetse kwa nari nzi ko umuntu wese atabona caja nibarabara gusegerereza ariko ndashimira Imana ko yabindinze suko nari mwiza gusumba abandi ariko ndihangana narose ndayishimira mbuzi ndayishimira Imana nambaye ndayishimira ntaryo simpenye ndambaye kandi wambaye neza uraberewe cyane urakoze namaso yawe yabikweretse ari unda biravya abona ibindi oya kuko amaso ngo yundi ntagushimira umugeni bisobanurwa yuko hacibona cizunda abona ari kibi yego unda ukabona ikintu kibi undi nakakibona ari ciza yego Gogo remba muri Eglise yego uri mu leader canke uri mu beke ndi chef de chorale ndi mu leader nongira nkigisha abana wow mbega urumva izo mpano zose Imana yaguhaye kwigisha abana ni ikintu gigoye cyane yewe rego nukuri nugufata umutima ukawubo urumva hari gihe nshobora kugenda ngasanga kuko uwo dukorana mu kwigisha abana amaze igihe nyene ubuzima butamworohiye kubivanye nyene ngira ndamukugiye umumenya sinzi ko umumenya rero urumva bivanye nuko aremerewe nije cansigarana abana hari udawumva w'inyuma ngo mwalimu ngo nguriya nga ndikinuma ngo uyu ngatoye ngo umurisho uriya nga ntwaye nk'imombo yanje urumva ubundi kazamara avugije ngo mutamutumye urumva kumva nyene ati je no ntabaduka nabo bagaca baririramwo na kurira nakugena ibinuma ngo urumva ngo yandavye uyu ngampemeye ko urumva hari gihe ntanumva umutwe wamenetse urumva ariko ndavyihanganira wagera mu bakuze nabo bakugore mu bakuze oya mu bakuze wowe barabizi barabizi ndafise agiye hazamo akantu ko gukara baca babonye nashapuye ntibasubire ni gute wohanura abandi bantu bafise bagendana ubumuga nk'ubwo canke ubundi bumuga butandukanye donc nk'abantu bafise ubumuga bwo kutabona babandi usanga bibimuga badafise ukuguru canke ukuguru kwahitana canke amaboko cagenda gusabiriza bon dis-moi nibaza ko umuntu wese arafise destination yiwe mu buzima bwiwe yego hari abafise amaboko adafise amaguru amaso yahumye adafise amatwi umva ubumugari buri kwishi hariho n'ubutaboneka umuntu ukabona akwije byose visiblement ukabona umenga kujye byose kumbe intérieurement de lui hari ibindi byishemo je n'ukuri no hamagarira umuntu wese aziko afise ubumuga namba hari cyabona ashoboye kuko hari abatabona bize ama université ama secondaire bamwe nabigisha arabondi nko muri association yacu yabagendana ubumuga kutabona yitwa IPHVB Union des personnes
handicap visuel du Burundi. Iyo IPHVB ni kuvuga ihurikiyemo abantu bafite ubumuga bwo kutabona, harimo n'abandi ni benshi ariko ni kuvuga iyo shiramo ridufasha kutubwira ati nivyo nubona ariko nibyo kutuja mu ibarabara nivyo urashobora nyamba umugaye kugura ndazoshobora kugira akadembure gato kagagufasha kwiyungunganya. Hari n'abadandaza imbombosha bikabafasha, hari abadandaza amabiswi ya 150 yaradimvye, hariho abadandaza ivyamwa, abadandaza ibintu vyinshi kandi bafite ubumuga kanaka ariko bakasiporta izuba, imiyaga, imvura, byinshi. Akabavuga ati ntegerezwa gufightinga mpaka ngere ku ntego yanje, ariko sinje gusabiriza. Oya, gusabiriza navyo birasuzuguritse. Dume ego basi hari igihe umuntu abura ikintu kumva wo telefona nk'umuntu ati nakamfasha wasi ukafuma ubona nyene wabuze mugana uje mu ibarabara, hari umuntu ushobora kwitura, hari abantu hanze bumva abantu ukamubwira ati jewe nagize carence ikintu kanaka nabuze déplacement, ukayimubwira mu Rwanda mu gutagiye mu barabara nawe cumenga ngo mpanijana birasuzuguritse cyane. Gusa singaye bajye abantu babikora nabo barafise impamvu babikora, muga sino hamagarira umuntu afise ubumuga kuja mu barabara, ahubwo no muhamagarira kuja hamwe n'abandi makoperative atandukanye y'abamugaye aragira ico yahungutse. Ino musi nambaje nashaka kubwira ingene wo kwiyungunganya mu kudandaza, ashaka kukwigisha nk'ikintu ushobora gukora nko gushona ufise nko kuboko canke umugaye kuguru kubaka kwigisha n'ibindi byinshi ni byinshi yanaboku ikintu cyo gukora twe ntitubona urumva arashobora harabumva bamwe nibyo twebwe kutabona biragoye nukuri sinobabesha kuko kutabona kweri hari abigisha, hariho biselo bigisha nabo nkajya babagendana ubumuga nyine ariko ntibavyoroshe kutabona biragoye, kiretse uronse nk'akazi kawe journaliste kuvuga ivyo biroroshe ku muntu atabona, canke hari n'abigisha kudoda, gushona, kugira ibirago, kujisha ibirago, gushisha ibiseke, ni benshi bakora iyo myuga kandi batabona naho impuzu ibyo byose barabikora. Nkuko nka jewe impuzu itabutse ari nka nk'igifungo nta muntu akishirira wowe nyene igifungo jewe kiretse gucomeka urunyuzi bararushira mu mbwa gushona ndavyikorera gucomeka muri bouton urabishoboye je ndabishobora byose ndavyigirira nta munsi uritobora nta n'umusi warimo ni Imana nyonyine gufasha. Yego. Hamagogo hari abantu benshi bariko dukurikirana bumvise ijambo ngo ndumuririmbyikazi wa gospel. Rero hari hano nzomba ngo je ngo nemeco nibone nka Toma. Turashaka rero ducishirize ko akapera kugira ngo ejo higeje ntibazombone ngo bantera amabuye ngo watuzaniye umutumire yatubeshe ngo ujya ngo sumuririmbyi. Turashaka bumve Khayor Mark urumuririmbyi. Okay. Antwanibaza ndirimbo yiwanje. Ego yiwawe ni sawa. Murambabarira jewe sinavuga ngo ari imvise bitwaza kayipa. Nana kimi. Nat. Yero. Ndirimbo yitwa Marira kaja Glory bw'Imana niyo ngira ndirimbo. Ndirimba kantu gato nyene muranyihanganye. Uduza kajwe. Okay. Na ibibazo bikomeza kwiyongera bigasa naho bana wanyibagiwe amariba yanje sana yajivye siniheba kuko manurari nararitse naratutswe ariko uzomoza amarira. Oh wow Gogo oya bari rero kuri indirimbo iraryoshe cyane. Ugira upinga ndabitse no nagupinga cyuma arazi biragoye boss navuga nivyo nyene byari bikwiye ndabizi umuntu akubwiye ati kuri datonye turi baduhagaze nyene tugatisa tuhagaze ego ariko umurimbyi n'urimba mu bihe byose. Okay
Gogo ni gute none wewe wiyumvise ati reka nje mu mwuga wo kuririmba mpimbaza Imana hari abantu baca bigira muri secular music ni kubera numvise ko ari umuhamagaro wanje wari umuhamagaro wa gospel cyangwa wari umuhamagaro wo kuririmba office ko hari abenshi bafite imihamagaro yo kuririmba en tout cas ico voice yaririmbye ico naremewe nukugutazira kuko ari wewe wenyine ubibereye ico naremewe ati ico naremewe kugirane kuguhimbaza oh wow ne kuyihimbaza ni si muri sekira si muri hotel R&B si muri feel love si muri nabyo barafisi baririmba ego yeah donc waravuze ati imirimo Imana inkorera nkwiye kuyihimbaza naremewe kuyihimbaza okay ego ni ibintu bikatse okay abakozi bacu Dreams muri kumadukurikirana hari abantu mumenyereye ufasha cyane bon simamagariye gusaba ubufasha ngo kubera uwo mugagendana no ariko mugere gufasha izi ngabire kuko ni ibintu bitangaje cyane kubona umuntu nka Gogo ashobora kuja imbere ya eglise cyangwa imbere y'abana kwigisha akabatoza indero runtu kandi hariho n'ababona ariko bidashobora ko babikora turabamagarira rero gusapotinga Gogo haba mu buryo haba kumuba hafi n'abamukeneye muzoturondera Gogo ndibaza wavuze nani YouTube yawe ingene yitwa channel yawe Gogo Gloria Bigirimana ego ariko hariho n'abandi zawumva ngo duha nimero ka Gogo bizogende gute none ya antoka bayinze gusaba ni kumanza nzoyibirengagizo muzovuga kuko hari umuntu ashaka guhamagara hari abantu support cy'amafaranga gusa ego ya hari n'ivyumvirukana ko nakagosora ati ejo utuvuga uku uzukora uku bizogufasha mu buzima support simaka amafaranga kuko nasanze amafaranga arankanisha n'amakundana cyane yego duma Yo usisimisha nimero nkoresha ya ni 61 22 82 48 61 22 82 48 okay Mkandatu na rimwe 22 82 48 Gogo izindimi zingahe Yende 61 22 82 48 61 22 82 48 Nambura Mwongereza kasi oya dubure si burundaise niwo muririmbyi wifuza wa gospel nga mu Burundi kugira ngo twega tuzomuryo nzomwironderera ati ndakeneye ukorane no umuntu niwo muririmbyi wewe wumva wifuza ko mukorana ni benshi badondagure bariyumva ego bon à la tête hariho Ineza parfaite parfaite hariho Kedia makukendera nzira zawe gusa okay abo bose ndabakeneye abo bonyene bavuze benshi n'abandi muri groupe ya Sagobu ni benshi nabonze amazina bose ni benshi Sagobu ni shigikira artist gospel of Burundi eko okay ni benshi barimwo muri Sagobu yene bientôt bazobona chano iriki indirimba Sagobu zashabona ni benshi nabona mara amazina ni benshi narego gihangure ya office nirihe ryo kuririmba jewe kurimba gushika Yesu agarutse kubera Yesu ataraza urufugoza mfuye canke Yesu aje azizagari none even right now ashaka turinganye Ogiwe nk'abandi ngo Yesu araje n'ubugera ashaka kuchatsa bakunze True Dreams reka tubashikiriza ikiganiro cacu ni ikiganiro dushobora kugufasha ashobora kuguha guhumurizwa canke ashobora kubera isomo kuri mwebwe mushobora kugendana ubumuga butandukanye na mwebwe mutabufise
ushobora kubera isomo abandi mukababwira ati kurikirana umuntu n'uyu azoguha isomo cyangwa azokwigisha kandi tugire amapartage kuri Achieve Your Dreams tugire n'amapartage n'amashare na comments kuri Gogo Gloria ego hawo murakoze cyane reka umutumire wacu adusezere Gogo dusezere okay ndabashimiye abadukurikiranye murakoze Gogo kweri kidarimba cyane tukumve okay menga na safe confidence rimwe ni mukano bwa gasatani nzobimenya David ntawe nzobimenya ndashimiye wewe bwawe ntumiye ndashimiye n'uburongozi bwanyu sinzubye gentleman hariya cameraman ari ino ari sinzi I don't know ari imbere yawe okay ndamushimiye nawe nyene nazodukurikirana mwese ndabakunda ndabashimiye ndabakunda nyende kubakunda nyene n'ikindi gihe rero nitwagutumira nzogaruka okay nzoza bakunze Achieve Your Dreams reka amazi yazinzahitse kure naho butaha ciao ciao